uyu mwana yahohotewe n'umukoresha yaba muri komine ya Gihosha akaba ngo yama mukubita akamujya mbere n'inzara kuko umubiri we wuzuye ibiguma vy'inzara yahora mujya ngo nahataba muhoye amakosa akomeye ngo yategerezwa kumukubita nkuko uwo mwana bivuga. Umukozi aragenda gucuriza bateri je uwo munsi acirandungika kuryama ngiye kuryama hari mwijoro arandungika kuryama aca isiga muri salo je namusize muri salo. Umukozi amwatse telefone wo mukozi arayirondera arayibura umukozi hanyuma rero urya nyanya mugore aca afata arasakambura ibintu byose arayibura hanyuma rero aca afata mbomanya ambomura gatatu ku nzu afata akambamba nk'uwo agaca ndudura umutwe ku nzu ahandi naho yarundiye nk'ikintu cyangwa nibagiwe jeho nagishize shafata akanje inzara ngaha ku maboko kirasi kimisi yose nabona ko zikosa ritanyaya arankubita ntigyorengwa ntakubiswe kandi arangiye ibintu magushika nkomereka ngaha ku matako hoho ngira harawe kuva nagashika aho hantu sindaruhuka nari mu gukubita kandi hahaya yambwiye ati nje kuvuga ati ngo nari ngiye gutora umwana wigiti kiri mu cumbi we ngo kica kirampaturura. Ababanyi b'uwo mwana ari nabo bashikirije uwo mwana ubutungane akaba ari nabo bashikirije uwo Inabuja Nyamiramabi bamenyesha ko bahora babibona ko uwo mwana sinzikarizwa ubuzima na Inabuja. Mwana yamuhohotera amufata nabi vraiment amufata turabana hajya ruguru kenshi nteramiye ngaha kwibarabaraza kuva muri uno mwonga nkamubaza ngo niko bimeze azararira tugira tukavuga ati nta kundi ariko no munsi ho twavuze ati ntitubavyirengagiza cyo turamufata umwana tumujana ku nguvu imbere y'ubutungane kugira ngo badufashe gusamura urupango twumva kubitwa tukibaza ngo no mwana twiyumbe numukozi ariko arakubitwa tukabona umwana sokarira tukibaza ngo nibindi bintu kumbe yakubiswe na nyina. Abashinzwe gukingira agateka k'abakenyezi n'abigeme twasanze kuri komine ya Gihosha baje kuraba uyo mwana basaba ubutungane ko abantu bakorera amabi nk'aya bana bohanwa bimwe by'akarorero. Maze kubona uwo mwana nagize agahinda umwana namujanye ahantu ndamuraba mu dutako ndamuraba ku bisusu ndaraba inyuma nsanga umwana yarirabuye asiga ameze nk'ikaburimbi. Umwana ari karambona abonye ndamutwaye yari yarahahamutse yirutse acambwira yuko atamumama akeneye kwa mukorako hanyuma rero jewe ico nakoze umwana namwengenze ndamwengera nganga buhoro aranyagira nyene ingene vyagenze nukuri birateye agahinda. Rero nasaba niyamiriza abo bantu bakoresha abana batoyi nukuri umwana wewe uri umukenyezi cudashoboye nawe ntaca bashoboye ico kintu kirinda kikunanira nuko umwana nawe atagishoboye nico gituma nukuri nasaba ko umuntu azofatwa ari karagirira nabi umwana nk'ivyo bintu muravyo mwana ingena ameze si umwana azosura kugira akazoza keza nasaba yuko yohanwa gahanwa. Mwomenya ko uwo mwana yari yamanukanywe n'umwishwa w'uyo yamukoresha amukuye mu ntara y'Amakamba agasaba ko abagira neza bamufasha bakamusubiza iwabo kuko atagira haja uwo yagirizwa ko yamuhohoteye nawe akaba yanse kugira ico abivuzeko.